Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, munyemerere ndabakeze kuri imyaka 5 mu mazi. Mwabaye umwungere mwiza, mwaragwaniye ubutungane. Abantu benshi bari bishwe n'agahinda n'umubabaro kubw'akarenganyo barimwo, ariko mwaraje muhagararira ubutungane, murabugwanira, impazwa igira ijambo. Uno munsi abantu bose imitima iri mu kibanza, kuko mwabonye yuko mu burongoye utifuza yuko hari umuntu n'umwe yoba hababaye kubera akarengane. Imana ishimwe cyane. Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu rero yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makuru kuri ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Nabaha ikaze rero mu makuru yacu y'aka kanya, amakuru abagiri bavuga mu mihingo itandukanye, akaba rero ari amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Nyuma yuko rero bitanguye kunuganurwa ko uyu pasteur cyangwa se Apotre Isidore Mbayahaga ashobora kugenwa mu mabanga n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, kuri ubu ngubu rero bibandanyije binuganurwa ko hari ikibanza yamaze gutegurirwa muri leta y'u Burundi, nkuko ndetse yakeje umukuru w'igihugu mu majambo yashikirije amushimira ko ngo yazanye iteka mu banyagihugu b'u Burundi. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bo bidoga bavuga ko Isidore Mbayahaga yamaze kugambanira umugambwe Iprona kuko ari wakomokamo. Bigaragara ko ngo kuri ubu ngubu iyo bafise ingendo zidasiguritse, kuko umwanya umwe umubona nk'umuyiprona, undi mwanya akagaragara nk'umuSNDD FDD. Irero ikaba ari ingingo ishavuza cyane abanyagihugu b'u Burundi na cyane abari mu mugambwe Iprona, bavuga ko Isidore Mbayahaga atazi ivyo ariko arakina navyo, ndetse atazi ibijanye na politiki y'u Burundi. Abanyagihugu rero bavuga ko Isidore Mbayahaga yatanguye yigira imbonera kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse ari navyo vyanatumye umukuru w'igihugu aca afata ingingo yo kuba ashobora kuzomushira mu mabanga, nkuko amakuru aturuka mu begereye kwa Evariste Ndayishimiye abishikiriza. Isidore Mbayahaga rero mu minsi iheze mwaramwumvise yavuye mu gacerere yifatira ku gahanga, aca avuga ku bijanye n'urupfu rw'umukuru w'igihugu kibanye cy'u Rwanda Paul Kagame, nubwo vyari ibihuha. Uyu rero Isidore Mbayahaga ubona ko asa n'uwishize mu mabanga yo kuba umuvugizi w'igihugu cy'u Burundi, kandi ico kibanza turabizi ko kirimwo Gatoni, ariko uyu Isidore Mbayahaga aca yigira imbonera mu kubandanya avuga amajambo nk'uriko aravugira igihugu cy'u Burundi. Gusa abahinga mu bya politiki ndetse n'abahinga mu bya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bagira inama Isidore Mbayahaga ko yobandanya agenda gakiye, ngo kubera ko politike ifise uburyo itwarwamo, ngo ntabwo politike ifatwa nko kuja mu isengero ngo ujye kubwiriza ivyigwa cyangwa se ibyigishwa by'Imana. Arakwiye ngo kugira ingendo ya politike kandi akitwararika, akamenya ko abanyagihugu bose ari abanyagihugu. Hari amakuru twatohoje kubiko biravugwa ku mushikiranganje Ibrahim Uwizeye, ariko aridogerwa mu kibanza yashizwemo n'umukuru w'igihugu, ndetse binashoboka ko ashobora kubogozwa hagaca hashirwaho uyu Isidore Mbayahaga, nkuko amakuru abitomora. Muri iyi minsi rero ya nyuma ya leta ya Gervas Ndirakobuca, turabandanya kuraba ibyaranze iyi ntwaro ye, ndetse tunafite ku bikorwa byari muri bamwe mu bakorana na Gervas Ndirakobuca. Turaza kurabira hamwe ku mushikiranganje Ibrahim Uwizeye, ari mu bushikiranganje butatu butandukanye, aribwo bw'amazi, umuyaga nkuba, igitoro ndetse n'ubutare. Byose turaza kubirabira hamwe, turabiri hamwe se uyu mushikiranganje yaba ariko ararangura amabanga yiwe neza cyangwa se ariko araboreza abanyagihugu. Muri Nyakanga umwaka wa 2023 umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yabwiye Ibrahim Uwizeye ko ngo hariho abategetsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi bakwiriye kwiga gutanga imihoho ivyo ngo bajejwe bibananiye. Ibrahim Uwizeye ni muntu ki?
ibisata ajejwe vyifashe gute kubera iki yabwiwe ko akwiriye gutanga imihoho byose turaje tubive imuzi tubibashikirize ku buryo bw'idonido mbega bigenda gute ngo abantu babura amazi kandi bari barindiye ko bashobora kuyahabwa na cane cane ko begereye ikiyaga ca Tanganyika nta myidogo yo kubura amazi yari bwigere iba mu Burundi nk'uko vyagenze muri iyi myaka 5 iheze mu bice byinshi by'igisagara ca Bujumbura amazi asigaye ari ikibazo kitoroshe hari abavuga ko bayaronka isaha 8 z'ijoro naho isaha 10 z'agatondo akaba aragiye hari ndetse ngo n'abandi batarigira baronka nima hari abandi kandi bavuga ko batagira amazi mu bice vya Bubanza no mu bice vya Ngozi ndetse n'ahandi hatandukanye aho hose rero ngo nta nyishu zihumuriza abanyagihugu bahabwa hari ndetse n'abidogera cane akagagazo k'abatwara Regideso mu ntara n'amakomine hari abariho kandi hari abari hazankoteri ariko ngo ntibazihabwe bikagaragara ko amahera yabo aba yariwe abarundi rero ngo ntibaratahura ingene babura amazi mu gihugu gito ngo gifise Tanganyika n'izindi nzuzi imvura ikaba igwa umwanya utari muto bikavuga ko rero nk'umugambi wo kugwiza amazi mu gisagara ca Bujumbura uheruka gukorwa ku ntwaro ya Perezida Bagaza aho hakaba hari mu mwaka w'igihumbi 1985 none ngo haraciye imyaka ishika 40 atagikozwe mu gihe igisagara ca Bujumbura co kiguma caguka Ibrahim Uwizeye yashitse aja gukorera mu nyubakwa igeretse 3 uwo yasubiriye ari we Kome Manirakiza yagabiye leta ivuye mu mafaranga yiwe ntibwakeye kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye adutangariza ko imiliyaridi 54 zari kubaka urugomero rwa Mpanda zanyurujwe mu gihe Kome Manirakiza yari umushikiranganje leta ishobora kuba yabegewe ku bwayo kuva bivuzwe imyaka ibaye 4 atamatohoza namwe arakorwa umuyaga nkuba uracari muke mu gihugu cy'u Burundi iruhande kandi yuko u Burundi buri mu bihugu bya nyuma muri Afrika hafatiwe ku bitigiri by'abanyagihugu baronka umuyaga nkuba mu mazu yabo igihe Emmanuel Zinzohagera yumviriza Ibrahim Uwizeye na Major Jean Albert Imanigomba atwara Regideso muri Nyakanga 2023 yarumviwe aca asaba ko yotanga imihoho naho atankurikizi nimwe vyagize mu karere turimwo nta kindi gihugu na kimwe kitagira igitoro abanyagihugu bamaze imyaka 5 babaza ivyari byo ariko nta nyishu nimwe bahabwa abategetsi bamaze imyaka 5 badendebekanya baratinda barasendwa bivanye nuko ibyo bizeza abanyagihugu batabishikana mubo baba bajejwe imwe mu ngingo yunyuye ibintu yabaye iyo kubuza societe Interpetroli kuzana igitoro mu Burundi niho hazanwa societe shasha yitwa Prestige ivuga ko ari ya Angeline Ndayishimiye iyo ico yakoze twarakibonye yarayoye amamiliyoni y'amadolari muri BRB ariko igitoro cagomye ari umuzi wibuye muri Nyandagaro 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yatangaje ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro carabonetse gato gica gitera kibura nyakubura byarashitse haratangazwa ko ngo ubwato buri i Dar es Salaam twarabwiwe ko igitoro ngo kigiye kubanywa nawe ariko yarabuze byose haranashizweho kandi societe Sopebu igaba igitoro
harashizweho ndetse application ijejwe kumenya abagezeho guhabwa igitoro, byose byabaye akamaramaza. Ibura ry'igitoro ryatumye ndetse ibiciro byo kwiyunguruza biba umurengera, binatuma ibindi biciro by'ibidandazwa byose biduga. Abarundi barumiwe ntibafise nico bovuga. Ibrahim Uwizeye ariwe agize ajejwe ibyo bisata, ntaco asigura byamari bya bindi. Imwe mu ngingo za mbere zafashwe n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye kwabaye uguhagarika amasosiyete yo kwimba ubutare bwa très rare bwari bwaracukuwe ariko atari urufaranga na rumwe rwinjiye mu Burundi. Ariko mu myaka 5 Ibrahim Uwizeye amaze arongoye ico gisata, ubutare bwishi bwarashowe hanze naho mu kigega ca leta atana kimwe cinjiye. Haraciye umwaka kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yerekanye ko avumbuye ubutare ahitwa Murehe mu Kirundo. Yari yemereye abarundi ko ngo bazopfa barya. None muri Kigarama 2024 inama shikiranganje yemereye societe yitwa Sotrevo izobucukura. Tuza twumva ngo leta y'u Burundi izoronka 20% y'amafaranga azova mu butare, Sotrevo itware 80%. Iyo societe ngo ntizwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko ngo nta handi na hamwe ku isi izwi imaze kwimba ubutare. Biboneke ko ishobora kuba ari societe ya bamwe mu batwara Burundi. Igisata c'ubutare cahindutse igisata c'ubusuma gusa, maze amafaranga yabwo arabiwe akaribwa n'akagwi gato cane kagizwe n'abategetsi ndetse na bamwe mu bagwizatunga. Umushikiranganje abitse amabanga akomeye ariko atagira inguvu na nke. Ibisata Ibrahim Uwizeye ajejwe ni ibisata byagiye birafatirwa n'umukuru w'igihugu mu minwe, cane cane igisata c'igitoro ndetse n'icubutare. Ibi bisata byose yabifashe nk'ibisata by'intambara, abigobotora mu minwe y'abakoranye na Perezida Nkurunziza. Ni naho ndetse yatangaza ngo leta y'umwana yaragiye. Ndayishimiye yaje avuga ngo arakengerwa kubera akenye, aca yiha kugobotora ivyo bisata byose byatungishijwe abandi, nawe arabyiha afuta amasezerano yose yari yarakozwe imbere yiwe. Burya niho rero ngo habereye intambara ikomeye hagati ya Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje w'u Burundi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Kuri rero murabizi ko Arengiyome Bunyoni ari mu ibohero ndetse anagirizwa ko yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Regideso ijejwe amatara rero n'amazi yashizwe mu minwe y'umwishikira wa Evariste Ndayishimiye Major Jean Norbert Manigomba. Uyu we rero ngo yaciye anahabwa ibyo kuzana igitoro nubwo byahavuye bimunanira. Muri ibi bintu byose rero Ibrahim Uwizeye amaze nk'umurongozi aho ari we ajejwe ibintu gusa adafise ico yokoze. Umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca we yaramaze kumenyesha ko atobazwa ibijanye n'ibitoro kuko ibyo bazwa ababifashe mu minwe canke umushikiranganje abijejwe. Ibi nta kamaramaza kubera bisigura ko kino gisata Gervas Ndirakobuca atagihabwa ko raporo ko byose bishikirizwa Evariste Ndayishimiye abihawe na Ibrahim Uwizeye. Hari umushikiranganje yari ameze gutya mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ariwe Emmanuel Niyonkuru. Mu byo yarajejwe harimo amatongo ndetse n'ibidukikije, niwe yarafise ibanga ryose rya FOMI. Yabaye kandi umushikiranganje abitse amabanga y'agacamutwe, akaba ndetse adasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza naho yari muri CNDD FDD. Byarangiye yishwe n'iperereza rya Perezida Nkurunziza mu ijoro ryo kwa 31 ukwezi kwa 12 2016 kugira ngo ntaze amene ibanga. Uyu munsi Ibrahim Uwizeye ari mu kibanza kimeze uko nyene,
abitse amabanga adasanzwe y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihe wenyene ubwiwe atanguvu afise ku bibazo ajejwe, nta muti azana ku kibazo c'amazi, nta bihano ari buhe abatumye umuyaga nkuba uguma ukena kubera basangiye ubusuma n'abatwara, nta nguvu na nkeya kandi afise ku bibazo by'igitoro n'iby'ubutare, baramuzanira agasinya gusa ariko arazi amabanga yose y'ivyo naho birengera. Umushikiranganji rero Ibrahim Uwizeye ni umwe mu bashikiranganji babiri bava mu idini rya Islamu, akaba rero ari umunywanyi wa CNDD-FDD, avuga indimi zitanu harimo Ikirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza ndetse n'Icarabu nk'uko amakuru aturuka mu begereye ngaho abishikiriza. Reka rero tubaye dusozera amakuru yacu ngaha, twari twabakoreye idonido ku bijanye n'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye. Tuzobandanya dukora n'andi matohoza ku bandi bashikiranganji tumenye mu bisata bajejwe, mbega bariko baratunganiriza abanyagihugu canke ni kwa kundi kubeshabesha ataco bashikiriza abanyagihugu bajejwe, ari ukwirira ibiturire ndetse no kuboreza gufka abanyagihugu. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu kuko tubashikiriza y'aka kanya, tuyasozere ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.